w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yuguruye kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 9 Munyonyo umwaka wa 2024 urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku ncuro ya 18. Ibirori vyabereye muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoki ku kibuga citiriwe Urunani. Mw'ijambo ry'ikaze rya Epipode Baranyikwa arongoye intwara rumuri yashimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiye aratanga inyigisho zo kwereka abarundi iyo bavuye niyo baja, ku buryo uno musi ata murundi yakurikiranye inyigisho atategereye ko umwe wese afise umutahe w'ivyo ashobora kubakirako imigambi y'iterambere. Abarundi ngo batari bake barabona ko bariko bitwararika imigambi y'iterambere, akavuga ko uyu mwaka urumuri rw'amahoro ari akaryo keza ko kwirabira amakomine yagutse mashasha. Uno mwaka w'2024 urugendo rw'amahoro mu ntara intwaro zishasha zitanu zitegekanijwe n'itegeko inemero ya mbere agakwego 05 yo kwa 16 ntwarante 2024 ritunganya gushasha ibibe z'intara z'amakomine amazone itumba ya rusasuma mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kazoba rero arakaryo ko kwibonera amakomine 42 yagutse yasizweho n'iryo tegeko mu gihugu cyacu. Mwaka rero urumuri turihimbaje tuvuga tuti abarundi twitorera indongozi zidushikana kumena kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 uteye imbere mu 2060. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye amenyesha ko urumuri rw'amahoro uyu mwaka ruje ruzanye urukundo kugira amakomine yagutse anywane akorere hamwe imigambi y'iterambere. Ubu butumwa urumuri rw'amahoro ruje rufise mu ntara zose z'igihugu kibabere icivugo ngenderwako tuzokwama tugenderako. Urumuri ruje gukabura imitima yacu, n'urumuri rw'amahoro, amahoro mu mitima y'abarundi. Uru rumuri rutwibutse neza ko amahoro twayarose duhavye kugira ngo ntidusubire kwanjanjwa ngo turekure iciza twafashe. Uru rumuri ruje ari urumuri rujanye urukundo, kujya mu ruhanahana umwe aho uwundi uwundi aho uwundi, niko n'urukundo rwacu turuhanahana. Uru rumuri ruzanye urukundo kugira tugire urunani dushobore gutera imbere. Murubone nk'urumuri ruzanye urukundo ruzotunywanisha. Uru rumuri ruzanye ivyizigiro kuri kazoza, nico gituma dukengurukira Imana mushobora vyose yoyo yatwongoreye ikatubwira iti hari igihe muzoza murahanahana ayo mahoro. None rero uru rumuri mugwakire mu ntara zose. Buca rero tuja mu matora. Urumuri rw'amahoro rumurikire abarundi batore koko indongozi mboneza, indongozi zishobora kubona ijya mbona kazoza n'ingene twoyishikira. Dushaka yuko uno munsi abari mu ntara z'iki gihe banywana n'izindi ntara bagiye hamwe kugira bagire urunani, kugira urunani mu bikorwa rusangi. Ibikorwa rusangi ni ikintu gikomeye cyane, nico gituma hariho ibintu vyankenerwa dutegereza gukorera hamwe twese. Akarorero isuku. Isuku rituraba twese. Nagira nsabe yuko intwara rumuri aho muzoca muze murandabira ibisagara vyagize isuku kurusha ibindi, tuze turabe aho bigeze. Ahatagira isuku mu bisanzwe nta basirimu baba bariho, nukuvuga ntibaza barasirimuka. Duca tumira tuti iyi ntara mu mutwe naho bakize ntibarakira, duce tumenya umuti twobavugutira. Uru rumuri rero ruzanye ubutumwa bw'umunezero, bw'amahoro, bw'ivyizigiro, rubereka inzira nshasha. Mwebwe babura amatari mugize intara z'u Burundi, urwo rumuri mumenye ko ruji wanyu. Urwo rumuri ni itunga ry'igihugu.
abarugendanira nabo nyene murumva ko babaye itunga ry'igihugu, muze mubakire neza kugira ngo batangure urugendo amahoro baze barurangize amahoro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye ashikiriza urumuri rw'amahoro buramatari w'intara ya Cibitoki. Tumenyeshe ko ibirori byo gutanguza urugendo rw'urumuri rw'amahoro byari vyitabwe n'indongozi zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi. Radio television turakukunda cyane.